ibitandukanya abantu ni byinshi kuri iyi si ya none. Hari abatandukanywa n'ubwoko n'ubwoko, hari abatandukanywa n'imigambwe aho ni muri politike, hari abatandukanywa n'amahera hamwe n'amadini, ariko tweho nk'abana b'Imana ibyo ntibidukwiye, kuko Yesu yavuze dukundane twigumire mu ijambo. Ibitandukanya abantu ni byinshi kuri iyi si ya none. Hari abatandukanywa n'ubwoko n'ubwoko, hari abatandukanywa n'imigambwe aho ni muri politike, hari abatandukanywa n'amahera hamwe n'amadini, ariko tweho nk'abana b'Imana ibyo ntibidukwiye, kuko Yesu yavuze dukundane twigumire mu ijambo. Urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Mugire urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Ariko tweho nk'abana b'Imana ibyo ntibidukwiye, kuko Yesu yavuze dukundane twigumire mu ijambo. Ariko tweho nk'abana b'Imana baca kubiri ntadukwiye, kuko Yesu yavuze dukundane twigumire mu ijambo. Mugire urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Mugire urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Mugire urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Mugire urukundo mukundane, aba bana mubakunde, ni ukwizera kwanyu kuzoshingira intare aba babona, ntihagire umunsi wo kurura uboneka hagati muri mwebwe, kuko ubumwe buzoba bubaranga abantu benshi bazokizwa. Ikinangaza abakundwa abavuga ko basenga, aho kwizera ijambo ryose bizera udute. Uwavuga ngo iwacu ibi turabyizera, uwundi nawe hari iwacu ibyo nabyo twigisha, bibagiye ku ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana, bitazogenda ubusa habanamba, bibagiye ku ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana, bitazogenda ubusa habanamba. Ikinangaza abakundwa abavuga ko basenga, aho kwizera ijambo ryose bizera uduce. Umwe avuga ngo iwacu ibi turabyizera, uwundi nawe hari iwacu ibyo nabyo twigisha, bibagiye ku ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana, bitazogenda ubusa habanamba, bibagiye ku ijambo ryose yavuye mu kanwa k'Imana, bitazogenda ubusa habanamba.
n'ubu biva mu kanwa k'Imana